Mwaramutse Camilo Ivana Mose aherereye umunsi tugiye kubabwira indimi zitanu zivugwa cyane ku mugabane wa Afurika. Ushobora kwibaza yuko izo ndimi ari Icyongereza n'Igifaransa, oya sivyo. Umunsi tugiye kubwira rero indimi zitanu zivugwa cyane muri Afurika. Cyo ndagusaba no gukora subscribe cyangwa se abone nimba utarayikora kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi vyigisha bishobora kugira icyo bikunguye. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime partage na commentaire. Umugabane wa Afurika ni umugabane ugizwe n'ibihugu byinshi ndetse urimo imico itandukanye ndetse n'indimi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kubwira muri izo indimi zitanu zivugwa cyane muri Afurika zivugwa n'ibihugu byinshi. Ari igihugu usanga kivugwa n'abantu barenga miliyoni amajana, miliyoni mirongo, miliyoni nyinshi ziteye ubwoba. Ushobora kubaza ati Igiswahili kirimo ariko si cya mbere. Ururimi rwa mbere ruvugwa cyane muri Afurika ni ururimi rwitwa Arabic cyangwa Icyarabu, ruvugwa n'abantu miliyoni 320. Urwo rurimi ruvugwa mu bihugu 17 arivyo Algeria, Chad, Comores, Djibouti, Egypte, Libya, Mauritania, Maroc, Somalia, Sudan, Tunisie, Tanzania, Zanzibar, Eritrea, Niger, Senegal na South Africa cyangwa Afrika y'Epfo. Niyo bavuga Icyarabu numva ko ari abantu benshi cyane ari miliyoni 320. Ururimi rwa kabiri ruvugwa cyane muri Afurika ni Igiswahili, kivuga mu bihugu byinshi, kivuga mu bihugu 12 nacyo byo muri Afurika. Igiswahili kivugwa n'abantu miliyoni 200. Kivuga muri Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo RDC cyangwa DRC, Sudani y'Amajyepfo, Somalia, Mozambique, Malawi, Zambia na Comores. Niho ibihugu 12 bishobora kuvuga Igiswahili abantu bakakumva. Ururimi rwa gatatu ruvugwa cyane muri Afurika ni ururimi rw'Igihausa, ruvugwa n'abantu miliyoni 100. Urwo rurimi ruvugwa mu bihugu 13 arivyo Nigeria, aho usanze rugwiriye cyane Nigeria na Niger na Chad, harimo n'ibindi bihugu Benin, Cameroon, Togo, Repubulika Centrafricaine, Ghana, Sudan, Guinée Equatoriale, Gabon, Senegal ndetse na Gambia. N'ivyo bihugu birimwo abantu bavuga ikirimi c'Igihausa. Ururimi rwa kane ruvugwa n'abantu benshi muri Afurika ni ikirimi c'Ikiyoruba, nawe rufise inkomoko muri Nigeria, ruvugwa n'abantu miliyoni 50. Narwo ruvugwa mu bihugu bitatu gusa. Nigeria ariho sanze ruvugwa n'abantu benshi, Benin na hamwe na Togo. Ururimi rwa gatanu rwo rwa nyuma ruvugwa n'abantu benshi muri Afurika ni ururimi rw'Ikioromo, ruvugwa n'abantu miliyoni 30, aho ruvugwa mu bihugu bitatu hariho Kenya, Ethiopia ndetse na Eritrea. Ibihugu bisanzwe bivuga indimi nyinshi cyangwa ururimi ruvugwa n'abantu benshi ni ururimi usanga ruvugwa cyane. Ushobora kuba wibaza ati cyari Igifaransa, oya si Igifaransa. Hari Icyarabu kivugwa ururimi rw'icwa mbere ni Icyarabu kivugwa na miliyoni 320. Kwa kabiri n'Igiswahili kivugwa miliyoni 200. Kwa gatatu n'Igihausa kivugwa miliyoni 100. Urwa kane n'Ikiyoruba kivugwa miliyoni 50. Urwa gatanu n'Ikioromo kivugwa n'abantu miliyoni 30. Wibaza yuko hari ururimi rubona n'abantu miliyoni 100? Ushobora kuja muri commentaire ukatubwira uko nawe uvyumva. Kuvyumva icyumviro cyawe kirakirwa kandi icyumviro cyawe kirasonerwa ukira kubikora mu rupfasoni. Mwakoze kuno mwatwumvirije, ndashaka ndagusaba nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi cyangwa ukurikirana ibiganiro byaheze. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime partage commentaire ndetse unabisangize n'abandi benshi bashaka kubimenya, kuko ni ikintu kitreze ntese n'abantu benshi bashaka kumenya indimi zivugwa cyane muri Afurika, hanyuma munabisangize n'abandi benshi.
kuko ni benshi bashaka kumenya ubushakashatsi, ni benshi bishobora kugirira akamaro. Murakoze.